Barundi haguruka. Okay, tubigire bimwe byose rero. Tuvuge ngo ndavuze ngo abigenga muriho gucumva ngo muriho haguruka dukayangana sivyo? Abigenga muriho. Abigenga muriho. Haguruka. Nikomera amashyi mu abantu b'igitangaza. Ndashaka kubashimira ndazi ko muri mu kazi kandi kuri mwebwe umunota ku munota mama ufite ibintu byinshi mukora ifaranga ntirigucike uri mudandaji mu isoko n'ahandi ariko waduhaye uyu mwanya wawe turagushimiye cyane. Bababwiye nitwa Nahimana Dieudonné nkaba muri kino gihe ndiko nditoza n'umushinga amateka yigenga mu ntara yagutse ya Bujumbura. Rero igituma nagiye kwitoza sukubera ko ndi mu gihe cy'agashomeri ndiko ndarondera akazi oyaye sanze ndumungere ndarongoye ishengero fisi ibintu byo kwigisha ibijyanye n'iby'uburongozi mu bihugu bitandukanye ku isi nta buryo bwo kubaho nuvuga ngo mbuze ariko nahisemo kuza kwitoza kugira ngo userukire wewe wese uri muri kino kibanza kumure wumva umengo ntuzi neza uri kora guserukira ko atahura ibibazo byawe uri kuracamo. Rero jewe nje nk'umuntu atigeze aja mu vya politiki nta mugambwe n'umwe nigeze njamwo sivuze ngo imigambwe ni mibi turakunda abagenzi bacu turi kumwe bari mu migambwe ni byiza kandi naho notsinda muri amatora sinzora ndi jenyine muri amashinga amateka zatukumwe n'abandi bavuye mu yindi migambwe ariko nagomba yuko ubwa mbere abantu batari mu migambwe nabo bitorera ubaserukira uwigenga adashobora kuza kuvuga ku bibazo bijyanye n'iby'ubuzima bwabo. Rero kubera ko mfise uburyo bwinshi cyane ngomba kubukoresha ariko narabaye mu buzima bugoye muri kino gihugu narabaye mu buzima babaje mu buto bwanje je nakuze mu ntambara muvyeyi wanje arapfa mu ntambara nisanga ntagira homba inzu yabomotse ntagira aho ndara iminsi mine nkara mwibarabara mba mu buzima bugoye ngaha mu gisagara ariko ndagumana ivyizigiro yuko umunsi umwe ubuzima bwanje buzosubira kumera neza. Abandi rwaruka rwinshi muri ico gihe ruja mu vyo kwicana ruhitamo kuja mu migwi yo gukora ibintu bitameze neza je ndigumya ndirinda kuja mu bintu vy'ubukozi bw'ikibi vy'intambara byo kwicana byo kugiranira nabi. Imana irashoboza buhoro buhoro na mutima wari wabaye cane yaciye mu ngorane nyinshi narashobora kumara iminsi ntagira ico mfungura ntagira aho ndyama. Umugenzi umwe yari yarambonye kera mu ishure arantora arampindaro muri Université y'u Burundi ndagenda kubaho atariho niga kubera ko sinafise ingene mbaho. Rero nabaye mu gihe ngera ahantu nicuza nk'abantu kubera iki navutse kubera iki navukiye mu Burundi kubera iki navukiye mu muryango watumye nca mu ngorane nk'izo ndiko ndacamo kubera iki navukiye mu gihugu kiro kira mu bihe bigoye ariko sinatakaje ivyizigiro naragumanye ivyizigiro yuko umunsi umwe bizoshobora guhinduka. Hanyuma rero kubwo kwitonda no kumviriza umugenzi wanje yamaye ndara mu universite aratangura kunganiriza ijambo ry'Imana arambwira ati nawe uyu munsi atavyizigiro Imana ntiyaguyevye Imana igufitiye umugambi mwiza urashobora gushika kure mu buzima bwawe. Hanyuma ndamubwira nti vy'Imana nabivuyemo iyo Mana yemeye ko mbipfuvye yemeye ko ngorwa ko amashuri ahagarara abandi bariko bariga iyo Mana ntayo nemera. Arambwira ati nukuri Imana yagukunda igufitiye umugambi biri kuravuga n'ivy'idini nambwira no yaje. Hanyuma umunsi umwe twicaye ahantu Bibiliya ndasoma muganda yisoma afise intumbero kugira ngo ndamusigure ko atamana ibaho ndiko ndasoma ntangura gutahura urukundo rw'Imana nawe kugumva mu buryo butandukanye bizana cyane gutahura ingene nkwiye kugira n'imbabazi abari bambabaje abari bangiriye nabi muri ico gihe nari cyo naca mu bihe bigoye ndemera guca bugufi ndemera kubabarira. Hanyuma ndamubaza none nukora iki arantwara ahantu bariko barasangira umunsi wa gatandatu hajya kuri centre communautaire baratwigisha ijambo arambwira ngo niwihana ugahinduka ukizera Imana uzabwa uzomera neza. Byari bigoye gutahura kubera ko nari mbayeho n'ubuzima bugoye buruhije sinababwiriye muri yose ariyo kuva ico gihe ubuzima bwanje bwarahindutse ubwo buzima butanguye guhinduka ntangura kwiyumvira ico nomarira abandi nanje naratatu rega ashobore kwishikanako. Ico gihe abana benshi mwibarabara b'imfuvyi kubera intambara ariko yaba hirya no hino y'igisagara bari abana benshi cyane ntangura kuza natorera bamwe bagwaye ntibatwara kwijabe ahantu hari klinike babavurirayo bakabavura ntagira ico ndabagaburira. Umunsi umwe ndaronka umuntu mu mafaranga ndafatisha ishambrete imwe mubwiza ku gicumi nimero 2 ntwara abana ba mbere ndabaha indaro barararayo je nanje nkisavye indaro ntagira homba
buhoro buhoro nkagenda gutora ibyo kurya byasigaye mu mahoteli ya Novotel n'ahandi, nkabishyira mu masashe nkazana kuri Place de l'Independance, tugasangira n'abana 150 amajana 200. buhoro buhoro Imana itakunyugura umuryango, mpura n'abagenzi. Umuntu umwe araza arabona ibyo niko ndakora, ngira ikigongwe, akota inzu yiwe nziza muri Rohero, ambwira ati inguze kuyibamo. Ndagenda, abana bari bakiri kuri Palais des Arts, hajya mubona kuri Palais des Arts niho twakoreye imyaka 8. Ndagenda ndafata abana n'abatoyi muri abo ndabatwara baza kubana nanje muri iyo nzu. Nagize mariage ku munsi wa mariage mfise abana 30, tudasangiye ubwoko, tudasangiye intara, ntazi baje bava, ariko kubw'urukundo numvise Imana asize mutima wanje kuva ntangiye kuyikurikira, ndabakira ndabashira mu muryango. Hanyuma mu Imana ingira neza, ndubaka ndabana ya gukora ibikorwa ntanguze ishira hamwe ryitwa New Generation, ryigisha ugwaruka ibijyanye no kwiteza imbere. Mbona abana batanga gutera imbere, dutangura kurota ibintu binini, nta mwanya bafite kubabwira ibyo twaciyemo byose, ariko kumbura bakurikira amakuru. Mwarigeze kumva abana bavuye mw'ibarabara mu Burundi bagiye gukina umupira baserukiye Burundi muri Brazil, bakaba kabiri ku isi yose, baragenda gusubira kwirukanka muri Brazil nyene mwaka wa 2016. Umudari wa mbere w'inzahabu warose umwana natoye mw'ibarabara afise imyaka 4. ubu n'umugabo akuze, dukorana ibikorwa atavyizigira, afise atazi niyo yavuye, atazi n'ingene abavyeyi bapfuye. Hanyuma abo wa mbere baravuza Burundi bwacu muri Brazil kubera uwo mwana. Mu nyuma turagenda mwaka wa 2018 turagenda mu Burusiya, turagenda gukina, baba gatatu ku isi yose. Nyiricware mukuru w'igihugu arabakira, abana bavuye mw'ibarabara baraja muri Palais arabakira. Ku munsi wo kwikukira itariki 1 kwezi kwa kwindwi niho banyambika ikidari. Umukuru w'igihugu aravuga ati uyu muntu twaravye yagiye arakora byose muri kahise, dusanga yaritangiye igihugu, banyambika umudari w'intwari ku kibuga ujya munsi mukuru wo kwikukira. Mu bico gihe turabandanya, abana bagenda kukina muri Qatar, baraza babaye gatatu ku isi yose. Ariko si ivyo gusa, tubana dukora kugira ngo dufashe gwaruka kwiteza imbere. Rero narabonye ingere biremereye kuba muri kino gihugu iyo umuntu adafite ivyizigiro vyejo. Ndabona ntivyogarukira ngaho, ngiye gukurikirana nsanga umuzi w'ibibazo twama turiko turasubiramwo bidusubiza inyuma n'ibibazo bijanye n'ingene vy'indwara bitunganijwe. Ugiye kuraba muri kahise, kuva Burundi bwikukira, kuva kwa Gasore bamwica, kuva umwami Ndize bamwica, kuva umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bamwica, imisi yose bamusanga igihe cyose agombe kuba demokarasi, hama hari abantu barondera ingene ibintu bidatera imbere ngo bishike kure. Ugasanga hama hari abantu baza imisi yose haza ibibazo, ubwicanyi, abantu bagapfa bagahunga, mwaka 60, mwaka 72, mwaka 93, 88, kumva imisi yose hama hisubiriza intambara, abantu bapfa bazira ico batigize kuba mu bwoko bwose, mu ntara zose. Rero navuga rero nti hako twobana gusa ndiko naba umuntu azimye umucanwa gusa, waba ugenda gutora abantu utavyaye ugerageza kubarera. Ko n'uyu munsi ndafise abarenga 100 n'amaniko ndarera kugira ngo baje mu mashuri. Avuga nti igihambaye nuko dukura uwo muzi mubi utuma twama dusubira inyuma misi yose, twisubiriza mu nzankano zitagira akamaro. Usanga rero igihambaye n'ingene amategeko y'igihugu atunganye. Rero kugira ngo amategeko y'igihugu atunganywe neza, bisaba ko bari mu kibanza cyo gutunganya amategeko baba ari abantu babizigirwa, abantu b'icitegererezo ciza, abantu bagize ico bamaze muri kahise k'igihugu. Rero muri kino gihe turi mu minsi y'amatora. Ubu gutora nibwo buryo bwa mbere bwo muri demokarasi buha uburenganzira umwenegihugu wese kugira ngo ashobore gushikana ijambo ryiwe kure. Bugute mu gutora umuntu azi yizera, amubwira ati wewe ndagutumye genda userukire. Igihe bazoye ko atora itegeko rijanye n'ingene batunganya amasoko, igihe bazoye ko atora itegeko rijanye n'ingene batunganya amashuri, igihe bazoye ko atora itegeko rijanye n'ingene abantu bahana uburushanyo mu bijanye n'ivyo mushahara, ni gute wewe ko ndakwizeye woserukira kugira ngo itegeko rizotogwa rizongirira akamaro. Rero jewe n'ukuri naje ngaha nafashe uburyo bwanje nabitse mu kazi kose ngene nakora. Abagenzi banje bose baranterera, bamwe bantiza imodoka, abandi bampa amafaranga kugira ngo nze kugira ngo muri igino gihe citora mu gihe cyo guhitamo kwawe uhitemo umuntu uzi. Ubwo uyu muntu ndazi izina ryiwe, ndazi kahise kiwe, ndazi ibyo yakoze, ndamutumye anserukire
kugira ngo mu gihe azobe ko arafata ingingo azobe yitwaritse ubuzima bwanje. Rero jewe sinje kugwanya abari mu migambo, sindi mu bantu bagwanya ubutegetsi, sindi ni mu bari mu butegetsi, ico sico kibanza mfise. Jewe ndi wigenga, ndi hagati na hagati, ndi umuhuza wabo bari mu ruhande rumwe canke urundi, ariko tuje kugira ngo wewe ni wanyizera ukantuma nk'uwizera nk'uwigenga pardon, uzobuzi kutuma umuntu ashobora kukuvugira yitwaritse ibibazo vyawe. Nimba waciye mu buzima bugoye ndabuciyemo ndabuzi, nimba uyu munsi ufungura rimwe ndabizi, ifungura rimwe ivyo kurya basigaje muri Universite y'u Burundi abanyeshuri bahejeje kurya arivyo ndya ku mugoroba gusa, ndabizi ivyo arivyo. Ndabizi kurara ahantu hatugaye, ndabizi kuja ahantu ntafise umuntu n'umwe ariko aranyitaho, ivyo ndabizi. Kubw'ivyo uyu munsi naho noba ngize aho ngeze. Ego uyu munsi ndagenda hirya no hino kw'isi, nta kwezi guhera ntafashe indege ndiko ndigisha urwaruka rwo muri Afrika, rw'Iburaya, rwo muri Amerika, ariko nta kinza kubigisha. Rero ndiko ndababwira Uburundi buri gihugu Imana yahezagiye, ariko ingorane ituma wewe nanje dushobora guca mu bihe bigoye n'ingene amategeko atugenga atunganywa. Rero singomba kubarambira, nagonje kugira ikintu. Urutoke rwawe rwo gutora itariki 5 kwa gatandatu ni ijambo ryawe utanze ryo kuvuga ngo ndahise n'umuntu kuko ndamuzi, uko ndamwizera kugira ngo aserukire, kandi simise n'umuntu agiye gusambura konona igihugu. N'umuntu muri kahise yagize ico yerekana yuko ashobora kumarira abarundi n'abarundikazi. Ndabizi arabari mu migambo ngaha, umugambi wawe uko bariko babivuga mu kanya ntuwuvamwo. Ubwo urashobora kuvuga uti jewe sinzobagize uwa mbere kuri liste y'umugambi nzotora, sindamuzi uwo muntu, sindanamwumva. Kubw'ivyo rero reka nitorere uwigenga, nzoguma ndi mu milita w'umugambi wanje, mugabo nzobazi yuko nahaye ijambo umuntu nzi ko ari mwizigirwa, ico azovuga kizogira akamaro. Ejo bundi mwarabonye Igitega, jewe cwari mukuru w'igihugu ariko arugurura isekeza ryo kwiyamamaza. Jewe baramusavye yuko arije mvuga ijambo rya mbere Igitega serukiye abazokwitoza bose. Bwari ubwa mbere umuntu atari mu mugambwe bamuha ijambo, ariko vyabaye ikimenyetso ciza ko turiko turinjira muri demokrasi, aho ijwi ryawe rigira akamaro rigatuma ushobora kugira ico uterereye muri kazoza ka kino gihugu. Rero ikintu ca mbere nyamukuru naje kubabwira nico, naje kubwira ngo umunsi w'amatora itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, umunsi winjiye mu kazu k'itora, uzokubitiza mu gatima mpembero wibuka uti jewe ngomba gutora uwonzi. Izina ryiwe yitwa Nahimana Dieudonne, inimero yiwe nimero 27 kw'ikarata y'amatora mu ntara ya Bujumbura, kandi ku gapapuro bampaye n'ibimuranga vyose hariko inimero za telefone. Ninamukenera numvise hari ikibazo turahura naco mu kazi, nzomutelefona. Ufise amafaranga menshi gusumvya uwo muntu muhagararanye, ashobora kuba gusumvya ko yafunguye 3 ku munsi, ariko nawe Imana ntiyakwihenzeko, Imana ntiyakwibagiye, Imana igufitiye umugambi mwiza. Kugihema, kugishefise umutima utera, kumwe mu myaka 10 iri imbere uzoza uhagaze ku modoka nkanje nguko. Uri umuntu ukomeye, uri umuntu udasanzwe, uri umuntu nawe ushobora kugira ico umariye abandi. Hari umuntu w'inshuti yaraje arasanga mu buzima bugoye, ambwira mu Gifaransa, ambwira akajambo mu Gifaransa avuga ngo Dieudonne tu seras en vaurien. Mu Kirundi yaraje nze kuvuga ngo wewe ndakuravye amashuri yahagaze tugira huba wewe ntani ngo bitaho uzovamo, niko bavuga mu Kirundi. Ariko mu natacho navuyemo vy'ukuri, natacho navuyemo nawe nenda gufitiye inkuru nziza. Ushobora kuba utarayifunguye, ushobora kuba ufungura rimwe, ushobora kuba atamuvyeyi ubwira, ushobora kuba ata diplome ufise, vy'amashuri yarahagaze, ariko uyu munsi nigisha mu kaminuza akomeye kw'isi, ndinjira hakomeye, ndongozi igihugu turicarana, ntibambaza amadiplome, bambaza ico namaze mu buzima. Nababwiye ko ndamaze imyaka 3, ntamaze ukwezi, sinabesha ngaha imbere yayo, ntamaze ukwezi nafashe indege, imyaka 3. Naha kuwa kane w'indwi ihera nari mu ndege, nigo ndiko nazunguruka kwigisha kw'isi. Kubera ku munsi umwe narasuye kumenya ko Imana itanyihenzeko, naho nabaye imfuvyi, naho navukiye ahantu ruguru kure atagira ateteye imbere. Uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana ndi hano. Ngomba kubarira rero wewe wiheba uyu munsi,
imbere yuko ndangiza iyi miyamamazo, murazi je muzontora naho muzontora ni imyaka 5 gusa, sinzi ko bizobandanya, ariko nagomba nakubwire ngo utore uyundi muntu umwe, uwo naramutoye 95 niwe yahinduye ubuzima bwanje. Uwo naramutoye ndamwemera ko ari wa mbera umukiza, ubuzima bwanje burahinduka. Naho wari abantu babiri gusa kuri uyu mugoroba imbere ko ndangiza imiyamamazo. Uyu mwanya wo kwiyamamaza nabirangije, avuga nka kume navuga hari kuwa 6 mu gitondo. Ico gihe nagiye kuri centre communautaire kubera ko bambariye ko nza kuronka icayi n'umukate, kubera ko byarangora kuronka. Ndamubwira umuhungu nti reka ndamwerekeza ntaco. Ashitse ndinjira, umuntu ariko arigisha ari mukongomani yigisha ibintu bine. Aravuga ngo igituma ngo icambere coco Imana iragukunda uko biri kose, yakoreye mu ishusho yayo, igifitiye umugambi mwiza. Igituma uhema utarinze kuza gucomeka muri prize ku mugoroba, umutima uratera imyaka yose umaze utarinze kuza kuriha ikori ryo kuriha amafaranga kubera umutima utera. Ugiye yakuremye agufitiye umugambi mwiza kandi uzobaho kandi uzorani. Ndavuga nti jewe n'ubuzima ariko nacamo. Icya kabiri aravuga ngo kugurukundo yagukunze yatanze umwana wiwe araza gupfira ku musaraba arapfa kugira ngo niwizera ababazwe ariko yabaje ku bwawe ushobore kuronka ubuzima bushasha. Aravuga ati rero nibafata ingingo yo kumwakira ngo kubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe birahinduka. Namubwira nti oya, ivyo byasaba ingufu nyinshi, kombe b'ingeso n'ibindi byinshi. Aravuga ati oya, gihambaye gusa nukugiranira nawe isezerano. Acasomera umurongo muri Bibiliya mu Baroma igice c'umurongo w'icenda gushika kw'icumi ngo nibizerese umutima wawe ukaturisha akanwa kawe ko Yesu Kristo Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Tambwira nti je nakuze ndi umukristo, ngo yasivyo ati sikubera ko papa na mama wawe ari Kristo cyangwa usengera mu muryango mw'idini ry'abakristo. Oya, ni isezerano giranira hamwe nawe. Iyo ngingo ndayifata, ubuzima bwanje burahinduka. Ibi ntibijanye n'ivy'uburongozi ariko nababwira, ibi bijanye n'umuntu umwe gusa nje kubwira kugira ngo agire ivyizigiro by'ivyo yagize. Uyu munsi ushobora gufata ingingo, naciye mfata uwo munsi mu gitondo kuwa 6 muri centre communautaire, ubuzima bwawe bukaba ubundi bushasha bugahinduka. Vyose biva ku ngingo. Kugira umukobwa yembere umuhungu ko bagize mariage, yahora ari umuseribateri agaca ahinduka umudamu, bagatahana bakabana mu nzu, niko umuntu asezeranira Imana ko yemeye kuyikurikira, ko yihanye, maze ubuzima bwiwe bukaba bushasha. Ibi si ivy'amatora, ibi ni vyajenje kubwira umugenzi wanje ariko yanyumviriza ngaha gusa, sivyo? Ninde muri mwebwe avuga ati jewe uyu munsi ndagomba kugira n'isezerano n'Imana yukwemera ko Kristo yapfuye ku bwanje, ndamuha ivyaha vyanje, nakira imbabazi ziwe, maze nzoshobore kuronka ubuzima budashira. Niba uri ngaho duzi ukuboko kwawe ndagufashe gusenga. Ureye gusamazwa n'uri iruhande yawe, ugara amaso yawe, ntiwiyumvire ku buzima bwawe, ntihagire usubira kuvuga n'abasavye. Wewe wadugije ukuboko, subira hamwe nanje iri sengesho, usubiremwo aya majambo uvuga uti Mana yanje, uyu munsi ndatahuye ko unkunda kandi ko wandemye mw'ishusho yawe. Ndamenye neza ntabikekeranye ko watanze umwana wawe Yesu Kristo agapfa ku bwanje. Ndizeye ko yazutse mu bapfuye kugira ngo abe ubuzima bushaje. Uyu munsi ndamwakiriye ngo ambere umwana n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ndihanye ingeso mbi zanje zose, ndakiriye imbabazi zawe. Kuva uyu munsi mbaye icaremwe gisha, ivya kera vyose biraheze, vyose bibaye bishaje. Urakoze kumbabariye, urakoze kungijije, ndabisenze ndavyizeye mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Kana gusengere nk'umukozi w'Imana, kana gusengere mu majambo makeya. Mana muremye w'ijuru n'isi, turi hano ko turakubasha. Ego twaje mu vy'amatora ya kino gihugu, ariko mwami muri uyu mwanya ndagushimiye kuba yakaje gushingira intaye muvukanye. Iyi ngingo afashe nibe intabanduka mu buzima bwiwe, nkuko ubuzima bwanje bwahindutse nawe reka ubuzima bwiwe buhinduke. Ntazosubire kumenya uko yari asanzwe, agira ivyizigiro vya kazoza, aguhanga amaso nk'Imana yamuremye mufitiye umugambi mwiza, aroranigwe muri vyose. Urakoze ko nzokumva intahe
ko bivuye kuri uku gusenga kuri uyu mugoroba mwene data uyu muvukanyi yabaye uwundi muntu mushasha mu myaka 5 10 iri imbere azoba ari umuntu akomeye akoreshwa nawe iby'ubuhizi nk'uko wabinkoreye. urakoze kurumvise gusenga kwacu, ni mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo bisenze, amen. Imana irahezagire. Ibyo byari byo ku ruhande rwanje, ariko nashaka nabibutse cyari cyatuzanye icyo kiri ku rundi ruhande. Niba wumva umutima wawe wonyinze ko ushobora kuguserukira muri amashinga amateka tariki 5, sinzi ko waberetse ingene muzotora, barabereka neza ingene muzoshobora guhitamwo uwigenga na Imana Dieudonné. uyu mwanya nabone ko ndabasengera, ushobora kutanimera n'Imana, ushobora ko uri mu yindi dini. abagenzi banje bose mu madini atandukanye nta ngorane mfise, ibi nabivuganye n'abari bashatse gusa ko umuntu abafasha gusenga, ariko igihambaye turondere abarongozi baduserukira kandi dushobora kwizera. Imama mwashoboye kumviriza amajambo nababwiye mukumva twahuje, dukomere amashi Imana cyane. ndabashimira. abigenga muri yo, abigenga muri yo.